Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije bakundwa b'Imana muri Kristo Yesu. Amahoro ya Data umuremyi wacu tubonera muri Kristo Yesu Umunyanazareti abane natwe twese. Kandi ndashimiye Umwami Imana nyemere kunogira kubana namwe muri kino kiganiro Saveur Divine kugira ngo twongere gusangira amajambo y'Imana. Mwene so kwizera Fabien, Imana iduha n'umugisha. Ndashimiye Imana kuko yabanye natwe kuva ku munsi wa mbere muri kino cyumweru, nkuko tubimenyereye muri kino kiganiro kivuga butumwa bw'ubwami bw'Imana, aho tuganira ku ijambo ry'Imana tugasangira amajambo y'Imana. Kandi ubutumwa bw'ubwami bw'Imana bwubakiye ku nkingi harimo imwe ikomeye. Iyo nkingi nayo nuko twibukiranya tugashingira intahe Yesu twamenye tukizera ibyo yakoze, tukabishingira intahe, kandi ibyo yakoze mu bugingo bwacu tukabishingira intahe, kandi tukibukiranya n'amasezerano Imana Data yaduhaye muri Kristo Yesu, kandi ko harimo rimwe rikomeye muri ayo masezerano, ari ryo sezerano Yesu yasezeranye imbere yuko aduga mu ijuru, asubira mu ijuru. Aravuga ngo ngiye kubategurira aho muzoba kwa Data, namara kuhatunganya nzogaruka kubatwara. Haleluya. Iryo sezerano niryo riremesha abana b'Imana, niryo riremesha abizera, kuko mu isi n'isi y'umubabaro, isi y'ibibazo, isi y'ingorane, isi yuzuye agahinda. Rero abana b'Imana iyo baremerewe n'imibabaro, bakaremerwa n'agahinda, bakaremerwa n'ibibazo biri mu isi, jambo riruta yandi mu kubahumuriza ni risezerano rivuga ngo igihe kizogera Umwami Yesu agaruke adutware, atujane aho yaduteguriye mu ijuru ahatagira imibabaro. Imana ishimwe. Kandi dushingira intahe Kristo Yesu ko ari umwana w'Imana nk'uko Petero yabihishuriwe, tugashinga intahe ko uyo yabambiwe abari mu isi bose kugira ngo aho ubugingo budashira, ku munsi ugira gatatu urupfu ntigwamuheranye mumva, ariko arazuka, azukana ubwiza n'icubahiro, anesha urupfu na kuzimu. Haleluya. Ibyo nibyo dushingira intahe ngubwo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ababwumvise bakabwizera barabohoka, maze bakava mu rupfu bagahabwa ubugingo budashira. Imana ishimwe. Muri iki cyumweru rero Imana yongeye kutunezereza kuko yaratuganirije, iduha ijambo tuganira ko. Tugeze kuri uyu munsi wa gatanu turiko turaganira ijambo rifise teme ivuga ngo Imana ntitevya isezerano ryo kugaruka kwa Yesu, ariko irihanganye kugira ngo jewe nawe dukizwe, twihane, twitunganye, twiyeze, kugira ngo ntagire n'umwe aja muri gihenomu mu muriro udashira. Imana idufashe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cya Petero igice cya 3 turasoma ku murongo w'9.
haravuga ngo umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira ko iritevya, ariko yihanganira mwebwe, igomba kwagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Imana ishimwe. N'aya majambo tumaze gusoma, Petero yaganirije ubwoko bw'Imana. Biraboneka ko umwana w'umuntu yamaze guhabwa isezerano, ukuririndira yihanganye biri muri kimwe gikunda kugora umuntu. Mbere niyo umuntu asezeraniye umugenzi we isezerano ati nzogukorera iki, biraboneka ko akenshi n'igihe kitaranagera ari nk'uwatanze isango. Biraboneka ko akenshi umuntu arishyuza ati mbega bya bindi bigeze he, isango ryanagezeho bikaba nk'uko umenga rya sezerano ribaye ideni. Kwihangana no kurindira biri muri bimwe bigora umuntu. Rero naha turabona yuko dufise isezerano. Yesu yasezeranye ari kumwe n'abigishwa. Twibuka ko amaze kuzuka yamaranye nabo iminsi 40 ngo abaganiriza iby'ubwami bw'Imana. Agomba gukurwa muri bo, arababwira ngo ndagiye kwa data. Imana ishimwe, ngiye kubategurira aho muzoba kugira ngo muze mubane nanje. Imana ishimwe cyane. Bimaze kumera uko, abigishwa basubiye i Yerusalemu bararindira. Nabo bari mu bantu ba mbere barindiriye ko Yesu agaruka bakiriho, ariko ntibyashoboka kuko turabibona mu byakozwe n'intumwa aho ishengero ryose ryakirije hamwe i Yerusalemu ririndira kugaruka kwa Yesu, ariko muri ako kanya ntiyagaruka. Uyu munsi tugeze mu gihe imyaka ibaye myinshi, imyaka irenga 2,000 iryo sezerano turihawe. Benshi mu bari baratanga urugendo rw'agakiza no kwizera bararambiwe ku bw'iryo sezerano. Nanje harabo nigeze kumva bavuga bati mwabana mwe, twebwe kuva tugikura batubwira ngo Yesu araje. Muravyibuka ko no muri 2000 havuzwe amakuru menshi ngo Yesu aragarutse. Ni kenshi higeze kuba impuha, abantu bagakwiza mw'isi hose yuko Yesu agarutse, ariko siko byari biri. Bene data, urashobora kwibaza ngo na cyane cyane iyo umuntu aremerewe n'ibibazo byo mw'isi, iyo tubona ibikorerwa mw'isi, akarenganyo kaba mw'isi, iyo tubona amahano, iyo tubona ubukozi bw'ikibi bubera mw'isi, akenshi abantu b'Imana barakunda gusenga bavuga ngo mbega mwami uzogaruka ryari, ko ibi bintu birenze urugero. Nagomba ndakubwire ngo mwene data, nawe usenga gutyo nibyo birumvikana. Isi iraturemereye, isi yuzuye mw'ingorane, ariko naho bimeze uko, Imana ntitebye, Imana ntitebeye isezerano, kandi ntigera iritevya n'umunsi n'umwe. Ariko hari igikorwa iri kirakora gikomeye, igikorwa cyo kwihangana. Kwihangana kuvuye kuki? Ntiyipfuza ko mu bantu bose yaremye hari n'umwe aja muri Gehenomu ngo ahananwe na Satani. Imana yari ifise umugambi mwiza kandi n'ubiracawufise ku muntu yaremye. Kuva isi itaranaremwa yari ifitiye umugambi mwiza umuntu imbere y'uko inamurema, kugira ngo abeho ubugingo budashira bwo mu munezero. Uwo mugambi Imana n'ubu ntirawureka, iracihangana. Imana iracyagoragoza ngo irabe ko naho biruko, naho ari ubukozi bw'ikibi, naho hari amabi y'indengakamere mw'isi, Imana iracyagoragoza kugira ngo irabe ko abantu bihana abatarayimenya. Kandi no mu bantu bizeye Kristo Yesu bamaze kwihana,
Imana iracagoragoza kugira ngo irabe ko tubandanya kwihana no kwitunganya no kwiyeza. Yesu agarutse uyu munsi, hariho ikibazo. Mwene data wakiriye Yesu, mbega yosanga witunganije? Menya ko uko bukeye, ubonye izuba rirashe mu gitondo, Yesu ataragaruka, bimenye ko Imana yabikoreye wewe, Imana yabikoreye jewe. Uce wisuzuma, nanjye nisuzume, kugira ngo turabe neza aho gutunganya no kugorora, kugira ngo dutunganire Imana. Imana ntizoshitse isezerano ryayo isanga jewe nawe tutitunganije. Nawe utarakira Yesu Kristo, niba bukeye mu gitondo, bukira ku mugoroba, Yesu ataragaruka, menya ko Imana yabikoreye wewe, nawe ntutebe, kuko hazogira igihe bwira ntibuce, hazogira igihe buca ariko ntibwire, Imana igashitsa isezerano ryayo. Imana idufashe rero, bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, n'igihe cawe n'igihe canje, kugira ngo durushirizeho kwitegurira ukugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo, ariko twirinde kwidodomba ngo Imana itebeje isezerano. Ariko urukundo rwinshi rwayo rutumye Imana ikwihanganira, naje nihanganira, ikampa ayandi mahigwe, ikaguha ayandi mahigwe, kugira ngo utunganye ibidatunganye. Imana ibahezagire. Ndabipfurije weekend nziza, mugisha kubana n'Imana kandi yo kwiyeza no kwitunganya, mu izina rya Yesu Kristo, amen.